abarundi barishirandika bose n'abarimi n'aborozi ku makaranga muntu mugabo ugiye matongo n'ibiki Ruguru honyene benshi nyimba ari kurima canke guteragira ni henshi batarenze indwi zibiri gukora ico kintu zibiri umugore n'umugabo bakabaheje kurima aho bazogira iyindi zindi zibiri bakaba ariko barateragira ukwezi ukaba guheze aho ngo masizabiri ugaca wiyumvira rero mu kurindira uwo mwimbu utazi ingene uzozungana none abo bantu bariko barakora ikiruguru uteye mu kwa mbere mu kwa kabiri ukaburindira umwimbu mu kwezi kwa gatandatu w'ibiharage gusa canke ayo mezi 5 tubwire uwo muntu aca yakora iki n'umurimi leta nitubarire yego yitwa kwa umurimi azoshagira iki ayo mezi 5 zanga uvuze wese hadijaye baravuga ngo ubworozi usaba uburyo ugacura bare n'ingene ubunyi problème ihari n'amatongo nyene usanga ubu ari 0,5 hectare par ménage nuvuga inusu y'hectare nayo nyene ntigishika haro 30% y'abarundi badafise amasi barimako ayandi ugasanga ari karagurwa nyene n'abategetsi menshi ivy'imyavu ntibirigura vuga nyene bimeze haje imvura nyinshi usanga ari kibazo uburo iryo twagiye kutwara usanga na Ruguru abantu baraja gusuma uwo muntu asuma adahembwa kukwezi acagira iki ategeza kubandanya afungurira abana ategeza kubigisha kuri ivyo kwishuri abagwaye ekipima yo munzu hari gusanga ariko barakotiza muri ibi nabiriya bariko barabaka basubira none bica bigenda gute uwo n'abarundi mushomera